Inspiration yajya amatitle ya song. Yes. Kwiyumvira uri hejuru. Hey, man, my inspiration my titles y'indirimbo. I don't know, biraza tu. Ikintu kikaza na hash. Yeah, like hash so it's just like I mean harukunu uko iyo expression kugira ngo wandike ijambo biragoye. Biragoye urumva habayemwo kutumvikana ku bantu kuri content y'indirimbo. Urumva hari abantu baza bakavuga ngo twatituye umuco n'akaranga, natwe twadufise uburyo two turasobanura ibyo twaririmbye. Urumva rero ntushobora kizira gucuma umugani umwana sinzi. Oya ushaka kunja nandi hantu dukoresha je ubwanje ndakunda gukoresha psychologie cyane gose mu ndirimbo zanje, kuko nkunda kubwiye simbirako kuki kumujye umunyenga gumako kuki. So like nabantu rero bace bagira ivyiyumviro byo gukompleta kijya kintu buri muntu wese cyo yiyumviriye, it's okay. Ariko igikuru kiruta amahera nuko ya art yanje, ibihangano byanje, ama composition yanje ni ibintu bizobaho n'inyuma jewe ntakiriho. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. N'umunsi turi kumwe twagiye bakwe byo kwakira umuntu yitwa Josan ndakora mu kije. Ya mahoro cyane gose. Umwaka mushasha. Watwese bro. Genda utavuze ukagaruka utavuze. Wana jemeze nka Yesu. Ndibaza ndiko nditegure kugaruka kwa Yesu. Na kidume yarabiciye ko gataravuga ati impamvu ntakibabwira konje nuko niyo nsubira inyuma mutasezera muraza kunyakira ariko ni musezera. Nabonye umenga ni bisanzwe. Aho kantu nakubwenge ahubwo nakubwenge sana ni yubahwe mutama. Actually like but je impamvu yonje ntavuga ndashaka gutandukanya umuziki world isi ya music canke y'ubustari nkuko babandi babivuga na world na world isanzwe so iyo nshitse kuri airport mafise abantu bo muryango baje kundamutsa n'ibindi sima nkeneye kubonekana mu media, sima nkeneye kubonekana mu mafoto, sima nkeneye kubonekana mu bindi byose. So mashaka ngire private time umwanya wanje then ngire n'umwanya wa media. Yeah. Ado muri rusange ninde? Ado ni Adolphe niyo kwizera Joseph. Joseph narikuye kwa papa and nkaba ndumusore atubatse of course. Zakweli. Ego ntibirakunda nibikunda nzoza kuri akeza ntange invitation. Yes, hama nkaba ndumu entrepreneur, nkaba ndi muganga mutoya, abivuga muganga muto aro doctor Munesi. Oh yeah, sindi doctor ahubwo ndumunesi. And then nkaba ndumuntu asanzwe tu, nkaba ndi n'umuririmbyi. Uri nk'umu docteur basi umuganga ujya Munesi wakora dusigurira mu kibano cyawe canke muri family ukurarira indirimbo za Big Fizz mwaririmbanye bagufata gute? I mean nka hari aho yomba muri Finland nta kintu nakimwe kibatwaye kubera yuko banyigishije ko umuntu suwo ariwe ahubwo nicarico. I mean si carico ahubwo nikimurimwa sorry. Yeah, so ndibaza yuko hari abifata neza ariko nko ngaho usanga bakubwira ati none ni gute ushobora guhuza iyi myuga ibiri, usanga harimo conspiracy muri iyo myuga ibiri, but at the same time je biranyorera ko byose ndabikora ndabikunze and ndazi gutandukanya neza ico ndico n'ikindi. So no kwifuza neza cyane yuko abantu abambona ndumuganga bondaba kuri kote y'ico ndimwo y'ikindimwo and then abandaba mu muziki nabo bondaba mu ikindimwo n'ico ndico. Yeah. Inspiration yajya amatitle ya song. Yes. Kwiyumvira uri hejuru. Hey, man, my inspiration my titles y'indirimbo. I don't know, biraza tu. Ikintu kikaza na hash. Yeah, like hash so it's just like I mean harukunu uko iyo expression kugira ngo wandike ijambo biragoye. Biragoye urumva
n'amatitle aza gutyo nyene cyane n'ikintu urana ko kiba kiri mu insiguro nyinshi ni ikintu ndabishimira Imana because biraza gutyo biza gutyo, it's just creativity. song makoranya bifizo cyagihe yaragiye ko munyuma irava ko abantu bagati yagize ubwoba cyane dusobanura kijya kintu ni ikintu ntabashaka guteba ko cyane gose, but ni ikintu cyabaye kibumwanya mutoya ako ni ikintu habayemwo kutumvikana ku bantu kuri content y'indirimbo. Urumva hari abantu baza bakavuga ngo twatituye umuco n'akaranga, natwe twaba dufite uburyo two turasobanura ibyo twaririmbye. Urumva rero ntushobora kizira gucuma umugani umwana sinzi oya ushaka kunja nandi hantu ahubwo like ikintu gihari, ivyo turirimba bimwe n'ibintu bisanzwe bihari mu kibano, bisanzwe bihari muri society. So no kuvuga yuko like twebwe turirimba indirimbo zimwe n'amajambo mbabarira amatwi ku buryo dukoresha. Je ubwanje ndakunda gukoresha psychologie cyane gose mu ndirimbo zanje, kuko nkunda kubwiye simbira ko kuki kumujye umunyenga guma ko kuki. So like nabantu rero bace bagira ivyiyumviro byo gukompleta kijya kintu buri muntu wese cyo yiyumviriye, it's okay. Agakora ugashashe kamaze iminsi gasirikira ngo adagira hebe muziki w'ivyisi ngo agira kizwe wagahimba indimbo z'Imana nivyo. Je sanzwe narakijijwe kuko ndemera Yesu nk'umukiza, sanzwe narakijijwe kuko ndemera Imana, ndamaze kubona Imana ingirira neza. Sa wahinduye ngo mburimba indirimbo z'Imana. Ayo makuru sinzi umuntu yatanze kweri, gusa nta namwe no ku social media yanje yaragushikiriza comment. Ego byaranshikiriye, but no ku social media yanje nta namwe nigeze ntangaza ngiye gutangwa gukora gospel, but uko bigenda kose ndashaka kuzoheba canke retiringa mu muziki muze indirimbo za gospel. Yes. We music uyikora nk'izokungukira canke uyikora nkuko ubuyikunda? Ndayikora muri vyose, ndayikora kuko ndayikunze kandi nkayikora nk'ikintu kizonyungukira kandi maze kubona nk'inyungu. So ndawukora ko ndawukunze and then nkawukora mu nzira ya business. Yes. Birakurungukira tuvuge ko ashobora kuba yinjiza akanoti bivanye cyane gose. Amahera araza ariko igikuru kiruta amahera nuko ya yanje, ibihangano vyanje, ama composition yanje ni ibintu bizobaho n'inyuma jewe ntakiriho. So uwo ni umutahe munini kubera yuko I'm sure yuko mu myaka 10, 15, 20, 30 imbere hari abantu zo baravuga ati harabayeho Josan. Josan ashobora kuba yakoze kimwe bibiri bitatu mu muziki w'u Burundi. Hari hitafari ryanje ndiko ndashira ku muziki w'u Burundi, nashize ku muziki w'u Burundi ata muntu numwe ashobora kurikura. So nico gikuru nuvuga ko n'umwana nzovyara zoravuga ati papa yararirimbye yagize iki, papa yakoze gutya, papa yagize bijya, papa yagize biriya. So of course ni kintu nzi yuko ni investment nini cyane gose iruta no kuba noronka amafaranga kuri uyu munsi. Watanga kugira na collab no mu na group yo mu Rwanda, Urban Boys. Bijya bari babishatse kugira ngo ushike kuri ya target. Naje mu Burundi ntibanyakiriye, and then like abantu bamwe nahisemo gukorana nabo ico gihe ntibyakunze. And nazananye iyo strategy yo kuvuga ko niba mu Burundi ntaronse iyo support ihagije kuko ndayifuza, then reka nje kuyironderera handi. So nayizanye nka strategy kugira ngo ntangurire hanze, ninaza gushika iwacu nzobe maze kubaka ibyo hanze, then nze nsindagirira muhira. Ari umuntu yarakwikana ibikorwa by'iwawe akimoza no akurikirana Birman Boy. Muracari kumwe cyane? Kuba kumwe azin gute? Then kukurikirana ibikorwa bya muri management yawe. Nta mikoreranire cyane minini hari muri iyi minsi kubera yuko nta bikorwa niko ndasohora. So like nta mikoreranire minini ihari muri iyi minsi, but of course nta kibazo na kimwe gihari kuba no korana nawe cyangwa mu nzira imwe yose, ariko nta iyo mikoranire ubu nta ihari. Mu myaka 5 canke 10 kuri wewe
uzobugeze ku rwahe rugero ncaye ikintu utekereza mu mutwe wawe mu myaka 10 ndibaza mu bintu by'umuziki nzo narabihevye nzo nabihagaritse mu myaka 10 ndashaka ko nzoba ndi down by ndi legend fine by narakoze ibintu bashobora kunyita legend okay by naho ntarashika kuri iyo titre naho ibikorwa byanje bizoguma ngaho but ndifuza yuko muri iyo myaka 10 turetse umuziki ndifuza yuko nshobora kuba mfise nk'abajene nk'imiliyoni nka 5 nshobora kuba naramaze guhindurira atari ubuzima mu mafaranga canke mu mibereho nshobora kuba narahindura mindset yeah ikintu nciza cyane gose nico kintu kindutira ibindi byose kuba hazoba hariho abantu babashije gutegura kazoza kazobakomoka kubasi nk'imiliyoni 5 basi kuko ubu turi ku miliyoni 12 mengo n'igice kandi uko imisi genda mu myaka 10 dushobora kuba tumaze kuduga nka 10% tuba tugeze nko ku miliyoni 10 n'indwi canke na 200 birashoboka ako muri zo 200 nshaka basi ko zomwe 5 ushobora kuba narahinduriye ubuzima mu Imana wikintije kuba je ndashaka kukubona ubusa neza uri umuntu ameze neza yubatse izina mugabo tugiye mu inside y'igihe cyahetse ndafise kubigeze kuba mu ikambi cyangwa igihe cyaheze tu ukwikira uraraba naho uzogira ukacura gushika no munsi nicaye ikintu gikunezera ikinezera nuko ndafise témoignage ndafise igishinga naye ndafise témoignage nshobora kwicara nkabwira abantu ndafise aho maze kuva naho maze gushika ndafise naho nipfuza gushika so no kuvuga yuko like iyo distance hari ikintu cabaye hagati yo kuva kuba impunzi ubuzima bw'impunzi no kuba ndi Adolphe niyo kwizera ndi uyu munsi right so kandi ico cabaye bimwe nta ruhara nabifisemo ariko icabaye kuva kuri kubona ariwe kugeza kuwo ndi uyu munsi harabaye guhinduka kw'ivyiyumviro niki wibuka igihe ari mu bwo buzima ico nibuka nuko bitari byoroshe ikindi naco nibuka nuko nshobora kuba naragize isezerano yuko Imana niyankura muri ubwo buzima nanje nzoyishimira kandi nzokwicisha bugufi n'imbere y'abandi utashaka bashobora kwandura sorry yeah so nukuvuga yuko ico ni ikintu nibuka kandi nzirikana cyane gose akajambo kwa kunzi bawe Imana irabakunda nanje ndabakunda and babandanye bashikira ibikorwa byacu duhindure uko twiyumvira duhindure uko dukora duhindure exactly and ikiruta byose tugwanire kuzogira iherezo ryiza thanks Ado yari open mic nibaza yuko muganzo gusanga umunsi umwe hariya nyene Fernand ni karibu bro ni karibu sana biza gusakara cyangwa ni oye nta kibazo nta ngorane asante igishoboka cyose tuzogikora ntango sawa asante